muriteguye tuje mu ijambo. Haleluya. Twige. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Muriteguriye ko twiga? Twige. Nibyo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Duza gatoya. Kerivya nerubwoba noneho nibinkoma nisegu yuko kumuki zangiki nahandi niwe muvye yangu onduaye Yesu no gushirimaza mejeje kumwisigi iranyuzu zuzama amahoro Matayo igice cya 25 guhera ku murongo wa mbere kumanuka. Kadusoma aya majambo
murasubira kuyangarukanira mu nyuma, ariko ndashaka dusome ibisomwa byose numva ashaka ko dusoma, uretse icyo nza gusaba pastor aza kunsomera ninagikenera nagira mu mwanya ndagishaka, ariko tugomba twiga aya majambo. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Reka tugende bukebuke, tugende bukebuke. Aya majambo araremereye ku buryo numva ntashaka ko tuyatwara uko nguko gusa. Urabizi duhagaze ngaha mwebwe abakristo muba mubizi nyene ko tugira tuganira ijambo toki nyene agira avuge, pastor agira avuge, ni yaheza kuvuga adusengere cyangwa ntadusengere cyo twitahira. Ariko nagira ndababwire yuko uyu mwanya aba ari umwanya ukomeye cyane, kuko uyu mwanya ntabwo ari umwanya pastori abagomba kuvuga. Pastor ahejeje kuririmba, abaririmbyi bahejeje kuririmba, pastor ahejeje gutanga amatangazo, pastor ahejeje kubabwira ibikenewe, pastor ya bijya byose muhejeje mu nyuma. Ariko uyu mwanya si wa pastor. Uyu mwanya ni umwanya y'umuntu yadukoranije hano, watumye tuza hano, agezweho. Ramugenza mubwire ngo agezweho, ubu niwe. Je rero nukumubera kanwa, hama kavugira muri jewe, kuko ntiyomanuka ngaha ngo azatwigisha. Yaratoranije abantu acishirizamwo kugira ngo aganire namwe. Uyu ni umwanya w'Imana rero, amen. Ni umwanya udasanzwe, nico gituma ntitwohurutura, ntitwotwara, kandi musanzwe mubizi ko tani ibyo nkunda. Reka tuve hasi gatoye turamukanye, hama tuje mu ijambo. Ramutsa abashitsi mwatugende, Imana ibahezagire kugira ngo mugororoke gatoya, kuko tugira twicare. Ramutse 2 3 4 mwifurize umugisha, amen. Mumbaza amakuru ufise umunota umwe n'amasegonde 30, donc urashobora kwidegemvya mu mwanya wo kuramukanya. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ubwo rero twicare turi comfortable, tuzi neza ko turi mu nzu y'Imana, twira twumva Imana. Muramukanye, ntimugire ubwoba bataraheza mu bandanye, murawufise umwidegemvyo, kuko uko kugumbirana Bibiri kwita ukugumbirana kwera. Haleluya, ukugumbirana kwera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ijuru niryo ryatekanije ko habaho kugumbirana kutakatifu kwera. Rero ni ijambo ryose turaryubaha, icyo Imana ivuze turacyubaha. Bari banyibukije, ariko nyene ntibari babimbwiye, nabo bari batwawe. Kuwa gatandatu hari igikorane cy'urwaruka cya nyuma cy'uyu mwaka, amen. Donc hazoba matari kabisa, hazoba ari talk show, ni ibintu byo gutokinga gusa, nta bintu byabinye ngo haleluya ngo gura Bibiliya. Hazoba ari talk show, ko numva bishushe bana. Yesu nashimwe. Donc aba commanders bazobahagararira ibishirira 3. Wow. Aravuga ngo teme ivuga ngo ivyikimazi mu bwami bw'Imana. Uwi
Mvuze nti bibaye ibindi rero uwikimazi mu bwami bw'Imana donc bazobaganiriza hazuba kuganira nibaza ko ngaha ataguhagarara muzaba mwicaye wow biba biryoshe cyane talk show ibaryoshe Imana ibahezagire rero izibane namwe rero reka tuganire ijambo ry'Imana basubirize harya tuganira aya majambo numva amajambo kintu rero gitangaje nagomba kubabwira muri aya majambo tugiye dusome namwe mu majambo sino yita ngira kamaro y'ubu rugendo cyangwa y'ubu bwami kuko ndayahaye kuyitwa ngira kamaro kuko ngira mvuge ko aramwe mu majambo usanga umukristo adatinda kumenya n'amajambo ari populaire n'amajambo yo muri ko murumva inkuru y'inkumi 10 hari amajambo amwamwe nubwo ubutarasoma Bibiliya zitanu z'ubwenge zitanu z'ibijuju hari ama verset biblique amwamwe nshobora kuvuga ugasanga we nta ushobora kuba utarayasoma ariko ugasanga kubera yavuzwe cyane uyafise kurwibutso kana kurayazi nkumi 10 nibyo abanyamibembe 10 hari amajambo rero yihuta gusanga umuntu yarayafashe musabe muzohabwa murondere muzoronka mugurure muzogurura hari amavese biblique rero nasanze reka mbabwire ikintu mbabwire bakunze ntubona izi verse biblique zose twisanga dusa nk'abantu tuzizi zitwa kuri zimenyerewe zizozova ngo ku musozi uhoraho biraronkeka hari amaverse usanga umukristo wese asoma Bibiliya adasoma Bibiliya hari verse umuntu agendana muri we aya maverse nasanze izi amajambo yose yagiye aravuga Yesu cyangwa ayo twasomye mu isezerano rya kera tukihuta gusanga dusa nk'abantu tuyazi niyo majambo abitswemwo amabanga akomeye agize urugendo rwanje nawe cyangwa agize ubusabane nyamukuru le mocre ibintu nigo rufunguzo niyo majambo nkora mutima twari dukwiye kuzirikana cyane iyi nkuru yo muri Matayo y'inkumi 10 bamwe muranazizi abaciye muri Sunday school ngo muyizi ku mutwe mwarabikinye mu mateatre n'indirimbo z'inkumi 10 umva byose bikongereza mbe murazi yuko ari abantu ngaba bafise verse batasomye ariko babwiwe gusa zibabamwo ni byiza ariko ijambo ry'Imana kutubamwo tutagendera icavuzwemwo nico kimwe n'umunyeshuri yakoze revision agafata umwanya wo kwiga kubera afise interrogation ku munsi w'ejo arondera kubloka ibintu bazomuzana nk'ikibazo kugira bitangire inyisho ndashaka munyumvirize aya majambo n'amajambo akomeye reka rero tuyavuge ko mwe muyera numva ari karayaduha tuyajanemo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 reka tumaze duhere kwanza kuri iryo jambo ngo ico gihe nimba hari ijambo muri Bibiliya riteye ubwoba ni jambo tubwirwa ngo igihe giteye ubwoba kubera iki igihe nikitubwira itariki nikitubwira umunsi nikitubwira amasaha nikitubwira umwaka naho ijambo igihe ritinyitse naho ijambo igihe ritereye ubwoba ni kuvuga ngo Imana ivuze ngo ico gihe ni kuvuga ngo n'uyu mwanya turi ngaha ico gihe coba uburemere bw'aya majambo buhagaze kuri iki kintu aya majambo n'amajambo yavuzwe n'akanwa k'umwami wacu ari nawe tuzosanganira uwo tuzosanganira niwe yatubwiye aya majambo ntiyatubwira ngo
ho hari ahantu yigeze kuvuga ngo urumva ngo mwame mugavye ngo kubera ngo mutazi umunsi n'isaha. None kubera ko mutego Yesu kubera ko ushobora kudukwitangira gutyo ukadukubitirwa ugakora kijya kiguzi wakoze giteye ubwoba ata muntu yocubahuka, hama warangiza mu mwanya wo kuduprepara ugatutubwira ngo mwame mugavye kuko mutazi umunsi n'isaha. None ga papa uhejeje kutubwira neza, none utubwiye yuko uzoza nk'igisuma. Kubera ko utotubwira amatariki, kubera ko ibasi utotubwira umwaka. Reka mbabwire, sinzi ivyo bifondana ahantu vyari bivuye, ariko vyaragize impact ikomeye cyane. Jewe ndavyibuka nimba hariho umwaka wabereye isi, nshobora kuba amateleviziyo twari bwagire cyane ngo dukurikirane ibintu by'amakuru, sinakurikirana kuko ndayakurikirana ubu. Mugabo nagiye mbabwire ko aha muri iki gihugu canje cy'u Burundi vyagize impact ikomeye uhereye kuri je n'abandi bose. Niyo bonane ilikuwa tofauti na zingine bonane zote. Abavyibuka bonane ya 2000, bonane ndayibuka neza, sene ndayibona. Bonane ya 2000 wamenga president yatanze konje anatubwira ngo tugume mu nzu. Ora twe abana ari gihegero barasohoka gasubati saa 3 abantu kumba abantu baritekeye, abandi bari munsi y'igitanda ngo muhero. Vyaragize impact. Murabyibuka ariko niyo bonane y'amateka. Mutekereze ubwoba bwari buhari muri 2000 kubera twari tuzi yuko duhejeje umwaka wa 99 tuzotangurana n'umuhero. Ni murabe situation ku buryo yari imeze muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Muitekereze murabe uburyo twari tumere tuzi deja turabizi. Ngira mbabwiza ukuri, umuntu wese ahantu yari yamaze kwiyeza. Ugati gusa mvise ubwabo ko ntazi ngene naza kudutibukako, sinzi ko nza kuguruka, sinzi ko manza gupfa. Umva haba ibibazo byose anza ko gute. Abandi nabo baranse gusohoka bavuga ati inzira zo gutaha ni nyinshi, hari imodoka yonchako tereka basi vume imwe muzicikira hondi. Kubera twari tubizi, twamaze kuvyumva. Ni gitangaza rero nimba twarashoye kwiprepara tuzi ko 2000 umuhero uzotugwako, tukaba twari dufise ubwa bwa kuriye. Ni gitangaza jewe nawe n'abari ko barankurikira ukuntu tutafitiye ubwo ijambo rivuga ngo ico gihe. Handi Yesu aravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzovugwa ngo kwisi yose ngo maze umuhero w'isi ngo ucuba. Hamare nkaca nibaza je nawe twibaza iki kibazo, jewe nawe turi ngaha. Ninde afise information, afise ubwo bushakashatsi? Ninde mushakashatsi ari ngaha ashobora kuba akurikirana buri munsi ukuntu ubutumwa buriko buratangwa? Ninde tuzomenya gute ko ubutumwa bwuzuye isi yose? Aha rero haratwereka yuko nta mwanya na mutoya dufise wo gusamara kuri twe twamaze kumenya aya makuru. N'uyu muto ntitugira, hatuna muda. Muranyumva? Nta mwanya dufise shengero wo gushira akaguru ku kandi, nta mwanya wo kuja muri ambiance, nta mwanya wo kwijajara ukumva ko biri normal ivyo uri kurakora, ukumva ko ntaco nubwo ndi mu vyaha Imana izompa karyo. Hama rero iri jambo ico gihe ahandi hantu ritereye ubwoba nuko ico gihe tutazogicamwo kumwe isi yose. Kuko uyu munsi mu gatondo harabamaze guhura n'ico gihe. Naho hantu bitereye ubwoba. Muriko muranyumva? Ico gihe
hariyo abantu rino joro nyene je nawe vyakunze ko tuvyuka bahuye naco cyo gihe cyabashikiriye. Cha wibaza uwo muntu cyashikiriye yarameze gute, amakuru iyo yifashe gute? Kandi uwo muntu yashikiriwe n'ico gihe ntabwo ari umuvumo watumye ashikirwa kuri ico gihe, kuko ico gihe gishikira umupagani, kigashikira n'umukiranutsi, kigashikira n'umugororotsi. Umuntu yasigeza kwibaza ikibazo, iki gihe cyo mvumbukana umuntu akaratambuka gutyanye pa ba yarayakomeye yabeze pa, kuko ijuru ryatekanije kuko filme yiwe izorangira gutyo. Umwe wese afise filme yiwe, mbarizo mwicaranye, filme yawe utegereje kwisozera gute? Mu ndabe filme yawe, umwe wese afise uburyo filme wizokira. Hariho filme y'umupanga, hariho filme y'indege, hariho filme y'imodoka, hariho filme yo kuryama ntavyuke. Umwe wese afise filme yiwe. Hariho filme yo kugwa mu rugamba, hariho filme yo kuzofira Canada, hariho filme yo kuzorangiriza mu Faransa, umwe wese afise filme yiwe. Kugira filme ni cyari kibazo, iyo filme ni nziza kuko urupfu rw'umugororotsi nubwo agaciro mu nyonga z'Imana. Ariko rero uwewe uri kuritegura gusoza filme yawe gute? Mbega ico gihe yoba ari uyu munsi kuri wewe, ico gihe yoba rejo kuri wewe, witeguye gusoza iyo filme? Kuko gusoza iyo filme si bibi, uyisozereye gute? Ndakunda ubutumwa butubwira aya makuru baburyoshe. Uyu munsi rero Yesu yatubwiye neza, nagakrima kameze neza. Krima y'uyu munsi turayiheza gihe, Imana ihabwa icubahiro. Gakrima ni sawa, hari umuntu amenetse umutwe, bushuhe burahara ariko buvanze n'akayaga. Munkurikirane neza. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo. Ni kuvuga ngo zirayafise, zivisa amatara, zajanye amatara yazo, zija gusanganira inde? Umukwe. 10 zose zivisa amatara, kandi zose ziri kuri gahunda imwe. Nkizi nkumi 10 zicaya, izi nkumi 10 ziri ngaha, naje ndimo muri izo nkumi, turi kuri gahunda imwe. Turi kuri gahunda. None mbwira, hari uwica hari yanye mu kabara? Gahunda ni imwe, turi muri gahunda imwe. Kandi aha kubera tutafise umubiri w'ikiyo ngo tugire ibintu byo guhishurwa ngo uwo muntu ari impande yanjye ngo ndamumenye ko ameze, aha twese nta kujijana, nta guciranira urubanza. Aha turakiranutse, nta mwanya afise wo kwiyumvira ko wewe, nta n'umwanya ufise wo kugiyumvira ko jewe. Gusa nzi yuko uri mwene data. Hari inkumi 10 za bene data, inkumi 10 za data, zose zifise amatara, zose zifise agakiza, zose zaramenya amakuru ya Yesu, zose zirabizi ivyo zirimo. Turazi cyatuzanya aha. Nta muntu mwicaranye ariko arakubaza ngo mbe bijya bintu ngo ariko arakora nibiki, ngo je ngo ndi mushasha, ngo ibintu n'ubwa mbere ndabibonye nibiki. Turaza amakuru yatuzanya, mwa nkumi imwe amakuru turayazi. Nkumi 10 zigiye gusanganira, objectif nziza cyane. Ntizigiye gusanganira umugwanisi, zigiye gusanganira umukwe. Zose ziri tayari kuvuga ngo sheri wetu tunakutarajia, tumesikia dalili zinatuambia kwamba unakuja. Sasa tunakuja na sisi na matara n'agakizo. Yesu ashimwe, uwera nashimwe. Haleluya. Mwene data dimanche nari muri Gravity. Inkumi 10, inkumi 10 zirazi kuvuga Yesu ashimwe. Inkumi 10 zirazi kuduza amaboko. Inkumi 10 iyo turiko turaririmba ziraririmba. Korari gera ahantu iceceka, twabwira inkumi 10 zikitabira neza cyane,
kuko zose zifise amatara. Zija gusanganira umukwe, manuka gatoya, amagambo jaga tuyagendemwo pole pole, buke buke, slowly. Batanu muri bo bari bijuju, bandi batanu bari abanyabwenge, ariko bafise amatara. Why? Batanu bafise ubwenge, batanu bafise bijuju. None ivyo bijuju ntabwo vyari bibizi ko ari bijuju, nubwo vyari bifise amatara, kubera iki ari bijuju? Igitigiri kirakwiye, 5 filles 5 zifise ubwenge, 5 zifise nibijuju. Koma umuntu yoba ari kijuju gute ntabimenye ko ari kijuju? Aho niho hahagaze ibanga rya message yanje uyu munsi. Ni gute umuntu abizi vy'umukwe, asa makuru, abizi ko umukwe azoza, abizi ko umukwe tuzomusanganira, akabikijuju, abizi neza yuko ari ico gihe, abizi neza yuko tutazi umunsi n'isaha, abizi neza yuko uwo mukwe agiye gusanganira azoza nk'igisuma. Igisuma kirakuyereka, igisuma kirakumenyesha ngo ndakwibira ijoro. Batanu barabanyabwenge. Manuka papa wanje, ubutumwa bwumvikana, ubutumwa burumvikana cyane, kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo. Muravyumva tujuru ko bishingirwa intayo yuko nubwo ari bijuju birafise iki? Birafise amatara yavyo. Sasa cajabu sasa bitajananye n'amavuta. Manzo mururere gato mvuga aha, bitajanye n'amavuta. Murabe ikintu gikomeye aha, twese uko turi ngaha, nubwo uri kurakora ivy'ubujuju urashaka guhura n'umukwe, nubwo uri kurigira ikijuju urajifanya zimza. Nta muntu numwe yifuza kuja mu muriro ngaha, ntawe. Nta muntu numwe yifuza kugwa muri yo accident. Ni sawa kuba ufise unania nzuri, ufise ibitekerezo vyiza, nivyo urakunda Yesu, urakeneye iryo juru. Nico gitumuza wumva rimwe na rimwe umuntu akubwiye ngo urazo guherezo ryiza, ngo amen. Biratunezeza iyo bakubwiye ngo iherezo ryiza. Muganagenda babwire ko nari rya jambo mubisanzwe, nuko nyene twarimenyereye ku munwa ryazanywe n'idini, umuntu habwe iherezo ryiza kubera ndari kwatuyeko. Iherezo ryiza uraryitegurira. Mwanyumvise? Ibi bintu n'ivy'ikintu vy'idini vyaje ngo ndasenga Imana ngo inzoguhe kurangiza neza. Oya, ntiguha, yarahejeje kuduha. Twebwe nukwipanga, ntabwo ari ibintu izoduha. Ngo kuri uwo munsi ntabwo asobarimwe ibintu vyo kuvuga ngo urabona ngo sawa ngo narinje gato ngo okay ngo narindigiye gutwara ngo nindira gato ngo ndorera ngo rusubire kandi yeze ngo mpakanya Yesu ngo nsingende ubunyene. Ntibiba ivyo, ntibizoba. Iryo ni dini rigenda kutwica, ni dini ryatugiyemo imyaka myinshi. Rimwe twagiye turabivana naho twaciye, n'uyu munsi bakiri muri ubwo buzimire bw'ubuyobe, ubuzimire buteye ubwoba, aho bamaze guhinduka ibikoresho vya Rusuferi vyo gutegurira Antikrist, ku buryo basamaza abantu benshi. Kandi Antikrist kubera Isa ari wiwe yarafashe ahantu hazimiza abari hashira abantu benshi, ku buryo bamwumvisha ati vazi kora ivyo ushaka. Nukuri kubera watanze amashikanwa, watanze iki, wubahirije kuzuratanga ibi nibi, tuzogusabira imisa, tuzogusabira kugira ngo bagushire muri purgatori. Iyo purgatori sinarabuze muri Bibiliya, usanga yanditse muri Bibiliya yabo. Nta purgatori ngo harayandi mahirwe, batake bamwange mayi, bafata ingunguru 10 kuri rya sanduku basuke ku ingunguru 10, baraye barasengera, baraye n'ivyotezo. Utashoboye kuba umunyabwenge, utashoboye kuba umunyabwenge, birya vyose ni formalite, ni ibintu vy'idini, nukubanezereza. Mana yanje we, ni ibintu bidashobotse, n'ubuyobe bwa Antikrist. Kuko umuntu ategura iherezo ryiwe ku giti ciwiwe,
ku giti ciwiwe kandi akaritegura gihumeka, kuko Bibiliya ivuga neza ikabisurinya ngo inyuma y'urupfu n'urubanza. N'urubanza niko Bibiliya bivuga. Ahantu bitere amen. Turi hano pe, Yesu nashimwe cyane. Ahantu bitereye ubwoba rero, nshaka mureke gutekereza izi nkumi, kuko izi nkumi ntizinabaho, ntizanabayeho. Uyu n'umugani ugana kariho, n'umugani Yesu yaciye ariko abwira je nawe uyu munsi. Ntizibaho zirya, ntizabayeho. Yari karaduha igicapo, kubera urukundo rwiwe yaraduhaye igicapo uburyo bizogenda. Yaduhaye igicapo, mugabo aduha igicapo azi neza yuko uyu mutege wa batanu w'abanyabwenge na batanu b'ibijuju abizi neza yuko mu maherezo hari ibijuju bizogwa muri erere. Mana we, Shetani atsindwe. Aya majambo ndayavuga, tsindwe. Ndiko ndumva ari karataka ijwi ryanje, atsindwe ndayavuga kugeza akajwi kakatitse. Nzoba ndiko ndavuga Yesu tumuramutse tugire gutya, ndayavugasha. Iyo ndiko ndatanga imikate na za faveri, uraza urujwi mbafise he, ntanguye kuvuga ivy'ijuru. Arabesha ndabivuga ndabivuga abasha. Aya makuru aravugwa cyane. Twakira amakuru y'ijuru. Haleluya. Ibicucu bitanu bigenda kumusanganira bidafise ico bita amavuta. Nawe harakomeye. Amatara yarahari ariko nta mavuta bari bafise. Mu yindi mvugo, nta reserve. Baraboneka ko baka, baraboneka ko basa n'abandi, mugabo aho tutabazi nta mavuta bariko barazigama. Baguma bahura n'ikimena amavuta. Bari mu buzima bwo kugenda bayamena. Mugabo barakirijwe, mugabo kuwa Mungu baraza gusenga, kuwa kane baraza gusenga, kuwa gatatu muri Vivante baba bariyo, kuwa gatanu kwa Apolinere baba bariyo. Mugabo iyo tuhavuye tugenda guhura n'ibimena amavuta. Bimena amavuta, bimena amavuta. Turaba Kristo, tubarizwa Life Center, tubarizwa Holy Center, tubarizwa Fekabu, tubarizwa Gravity, tubarizwa. It's okay. Nibyo niko bimeze. Iyo hageze kwa Mungu, hari n'abakubwira ati jewe n'ukuri mwene da jewe vraiment ati jewe hageze kwa Mungu nubwo byugenda gute kuwa gatandatu ati ndashobora kunwa guhera kuwa mbere gushika na Friday, ngo muga kubera nubaha Imana ndayubaha, ngo kwa Mungu ngo ndikaza sinwe. Wa mukristo ni mwiza kwe, mukristo mwiza pe, yumva misa yunamye, yumva ku muri Saint Michel. Kristo mwiza cyane. Twaramaze kumenya ngiye tubisasira ngo sinoja mu ngoro y'Imana afise umufuke, ngo nirinde umufuke wa samedi, ngo njyama kare, ngo numuhira ngo umugoro arabizi, ngo bayazigoroye, ngo bazigorora mwijo. Kristo mwiza cyane. Ndagushimiye iyo ndiko ndabyumva manumva ari sawa, ni sawa. Guma winwera kuwa mbere no kuwa gatanu, kuwa mutandatu ntutuzanire umufuke, nukuri ntawo dushaka. Ibyo rero bivuze irakoze orivye ntimuzotuzana imifuke. Urumva kuko hari igihe namanda nayumva hari igihe imota. Urumva hari igihe imota abantu bansanga ngaye imbere nkawumva. Muze mureka muve murya majojo. Urumva we ni winwere ntaco, mugabo urakijijwe. Ntigirizo ko ndi muri Gravity. Ndahitana ka baby nta kibazo, mzuko aka baby nzobona nako naka boyfriend kandi tuzoza turibandira twikinire. Ariko ngo mumubwira ati nubwo tuko turakina ndakirijwe kwa Mungu nzoca gusenga, urisaba cyane. Uri mu Kristo mwiza cyane, Kristo mwiza cyane. Kimena amavuta gumeze uyamene. Igihumane utegejwe Imana yarahejeje kubishyiraho, ntashobora kuzobona ubwami bw'Imana. C'est impossible. Ibintu yadusigaye twitwaza ngo Yesu ntiyotuvamwo, ngo yaratwinjiyemo.
iyo bibiri tubwira ngo kutanjanjwa kugakiza, amatwi yawe akubwira igishinwa, akubwira igifaransa utumva, akubwira icyongereza utumva. Ntibishoboka. Kwakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ni kimwe, ubuzima bumutunganiye n'ikindi, kuko azoza gutora ishengero ritagira amarabaga, ritagira injebejebe, ritagira agasembwa. Akeneye gusanga umubiri, impwemu n'umushaha bitagira ijambo ryitwa umugayo. Umugayo uko ari bitatu: corps, âme, esprit. Samugayo, samugayo. Ibyo bintu witwaza ngo akuna tatizo, ngo Imana izompa akaryo, ngo nubwo nzangeze ku munota wa nyuma bazo. Abantu baza bahabwa akaryo ku munota wa nyuma n'abapagano, kuko bibiri bitabokogwa nk'abokowe ku gicaniro. Twe twamenye ukuri, papa ntaduha akaryo, tugenderako. Niko bimeze. Mureke imifyino basha, dutinye ijambo ryitwa igihe. Wowe uzumenya witorera umwanya ujyamako, ntutore umwanya wo kuvyuka, ugaca wanika amenyo ugaftina tukarara nk'ingurube. Wakarara nk'ingurube ujyama udashobora gufata decision yo kuvyuka, utifitiye decision yo kwivyura. Murarinda basha, murarinda. Ukaryama byeyi, ukaryama utiryamije mu maboko y'Imana. Ubuntu bw'Imana, imbabazi ni inyembabazi. Amatara yavyo bitajananye, bari kujana amavuta. Amatara yavyo, amatara yavyo bitajananye n'amavuta, bari gutwara icyo badafise, bari gutwara ikintu badafise, bari gutwara ikintu cyamenetse. Mugabo bakeneye gusanganira Yesu, barakeneye gusanganira Yesu n'izo nkumi. Kintu rero kibabaje, izi nkumi zirakunda Yesu. Hari abantu bari ngaho bakubwira ngo ndakunda Yesu. Niba inama ndababwira, ibi tubivuzisha ngo twatatse ayandi madini, no, ntibikunda. Ntabwo ndiko. Idini nyakuri ni dini ibuza abantu gukora ibyaha. Nivyo agakiza twakijijwe kugira ngo dutandukane n'icyaha. Nako ibi bindi tuko turigira iremeshe, turi mu gihe cy'ikimaka, turi mu gihe cy'igisambanyikazi, turi mu gihe kibi. Guma wiremesha mugabo, Kristo égale la sainteté. C'est comme ça. Ivyo bintu uri kurashaka kwivugisha, wewe guma wiyumvira utucocerwa twibikemwo, ija mu ntege nke zawe. Ibintu uba witwaza ngo nabandi baragwa, ngo n'abakozi Imana ngo baravangiwe. Sizo vuga musike mufisa aho hanze zigatuma navuga ati kubera pastor yavangiwe nanje reka mvangigwe. Ubwo ni Kristo yavangiwe ntaco, ubwo ni ijambo ry'Imana bahinduye ntaco. Nta kibazo. Muri jugement, abamyantege bose wapagani bicara bavuga abandi. Ikintu cyambere kikwereka umuntu yavangiwe, yicara avuga uwundi. Kandi nagenda kubwira urubuzi inkware ruvumbukana igihuna. Ngira ndababwiza ukuri, ikigwisha cyambere ni cyari gisanzwe cyaraguye. Ntushobora guhura n'umuntu yejejwe ngo akugwishe. Ubonye umuntu ari karakugwisha, umenye ko yaguye ubwa mbere. Kandi kubera keneye ikintu gihoza umuriro ari karumva indani, ikintu cyo tamporiza uwo muriro, iryo jwi rimwagize iyo myamhaguma yumva, nukubona undi mwene data yaguye kugira baremeshanye. Kugira baremeshanye. Kuko umupagani acamubwira ati ye nawe mugabo mukisa ati turi babiri, ati ntaco arasante. Nta kindi cyatumye bugaranwa, ndeke kubatinza mu bintu birebire. Nta kindi cyatumye Kristo yugara. Kristo arabitegereza akababona, akabona yuko vy'ukuri bakeneye kumusanganira. Ntibashaka kuguma kuja mu muriro, ntibashaka kumererwa nabi, ntibashaka kubura ubwo bwami bw'ijuru. Barabishaka mugabo babayeho ari nkumi z'ibijuju zinapuzia, zirengagiza ibyo tuvugira nga, zifata minenegwa ibyo tubabwira nga, ngo ivugire past, ngo ivyo bintu by'iterabwoba byaraheze, ngo Yesu yaravyoroheje. Ninde bibabwiye gabasha? Ubwo butumwa mwabagaratiya bibijuju ninde yabubabwiye? Muhera mu muhemu, ubu mukaba muriko murashaka gusozera mu mubiri.
ninde yababeshe mwabagaratiya bibijuju ko ubutumwa bwiza bworoshe? Ninde yababwiye ko kugendana na Yesu vyoroshe? Nico kintu kigumye cyambere hano musizuba, kugendana na Yesu. Kukuribamba wiyimica umubiri wawe ukunda kugira unezereze Kristo. C'est comme ça. Utegeza kuhindura umuja kugira ngo Kristo yunguke. Yesu yungukira mu vyaguhombeje wewe. Iyo tudahomvye Yesu ntiyunguka. Turiyanka. Icyatumye adupfira niko Paulo yabwiye ishengero ry'Ikorinto. Arabwira ati bene data, icyatumye data adupfira kwari kugira ngo ntidusubire kubaho twibeshejeho, ariko tubeho twinezereza, ngo ariko ngo tubeho tunezereza uwadupfiriye akatuzukira. Okovu ni kutokujifurahisha, agakiza uriyanka. Ibi ntagoye ngo nguma wikunda ngo ipangane ngo sohoka ngo erekana amataye ngo shira imihini ni hejuru. Zero. Non, je dis même papa. Kwa Yesu nugucakara. Nubucakara. Twacitse kuba imbobo. Twacitse kuba abagurano ba Satani. Nitwacika kuba abagurano ba Kristo. Nivuga ngo twavuye mu bugurano tuja mu bundi. Twahinduye gusa umwami. Naho ubundi jambo mu esclave ntiryatuvuyeko. Twavuye kuba aba esclave ba Rusuferi, twemera kuba abagurano ba Kristo. Nico ubutumwa bwiza bwadufashije. Turacari toujours abagurano ba Kristo. Turi mbobo, turi abantu bure. Ntabwo turi abantu b'ubwishime. Oh, tu vois donc can I prophesy? Prophesy Major One. Ndabona ngo yes. Ngo come on. Abapastor basigaye bafite bari muri izi muri podium. Zumva ngo n'abakokayi bari kora koka hari. Si cyo Kristo yadufiri. Oya no kuri yadufiri kugira ngo tuzane abakokayi. Muragubwira ngo sema papa, ejo bundi naje numva muri micro ariko iyi technology raizo turemvya kweli. Umugabo yarahanuye, urabizi ko hari undi mutipe aguma avuga ngo vas-y prophète, vas-y avance. Avuga ati nakubonye gutya na gutya. Batwereka uwo ariko rabwira yacanganyikiwe, yumva ibintu bamubwiye ko atabizi. Bawunda cyamubwira ati kuma wemera. Emera. Umujinga we nide yakubwiye ko twe turi muri business ya Yesu, turi muri iwacu. Emera. Kandi kubera ubwo abantu benshi bahari nabo ubona bamugendanira, uri kurabyumva ntabimenya. Akace abandi nakabwira ngo tonda nga, waramu bantu yatondetse nga, yagira gutya ngo pa bagenza imigongo, bajya bose si bashasha nabaja biwiwe. Ni diri ni bintu ni repetition, bagira repetition hagati mu nda. Bagira repetition hagati mu nda. Timwebwe muguye niho amenya ko ndi mfise amavuta. Timwenda bapeya mwe muri kuri sarere. Turayagabura yo tu. Ubutumwa butubwira ngo duce mu irembo rifunganye, duce mu nzira rifunganye. Nitwakeneye abarokore bakinoge gufungana. Ngo inzira ica ko abantu benshi nituganisha ahantu ati oya. Turabizi ko inzira nini ituganisha habi. Muga niyo dushaka. Kwiyanka sukuza munuka. Oya. Sivyo ubutumwa bwiza butubwiye. Kwiyanka sukutisiga ga parfait keza. Oya. Kwiyanka nukumva ko utakiru wawe ngo wigenge. Niyo definition yo kwiyanka. Ntukiru wawe ngo wigenge. Deja wewe warakowe. Nta mufiyansa guma huna kubandi bakobwa ngo ahimbara wa mufiyanshije. Cyatumye dupfira kwari kugira ngo ntidusubire kandi kubaho twinezereza, ariko tubeho tunezereza uwadupfiriye ahagira gute akatuzukira. Amavuta araremvye, huzuye ibimena amavuta kino gihe. Dute
utegerezwa kuba maso. Kanguka shengero, amavuta barayamaze. Amavuta barayamaze. Ndabizi bamwe ngaha muri mugahinda, mugabo nta force mufise kuvyikuramo. Wabimazemo igihe kinini kose ataragenda yugaza umugozi. Uko bigenda magenda shahugi, agenda shahugi undi munyororo. Agenda shahugi kugera ahantu bitagikunda, uhinduka imbohe yica. Ukaca usigara na yandi imivuga ngo ngomba gukora iciza. Ngo ariko ikibi kikantanga imbere. Wamaze kuba imbata y'umurwaniza. Ntibigikunda kuvayo. Uri mu mbombane kubera ari byo waguma wishira. Bantu mutiga, bantu mutamenya. Bandi baritwaza ngo urabona w'iki gihe ngo kiturakenye, ngo turagize iki. Nico gihe Satani aronka akazi. Ngo ubuzima burazimvye, igihe bwari buzimbutse wari ufise ngaha. Wari ufise ngaha wewe igihe bwari buzimbutse wari ufise ngaha. Ngo nongo tumerewe nabi. Wamerewe neza ryari? Wamerewe neza ryari wewe? Uriko witwara ndi? Ngo c'est impossible. Ngo isukari irabuze. Ugira urangure. Ugira urangure. Okay, nimba wasanzwe urangura amatoni urashobora kuvuga iryo jambo. Habuze isukari yo muri kiya gikombe. Ci wawe kiya gikombe. Numa ngo dusenge Imana. Ni hidogo ufise amaduka. Nari ufise ngo ntibishoboka ngo umuceri ngo nakamara amazi. Nturanatanga na rasi. Uvukoze ivyo abandi bamaze gutegura. None ganose. Kurangura urubanza kino gihe panaja abarangura kurangura mu Giswahili kuvuga iki? Nagira mvuge waranguwaje. So nico mugagara kubayigete. Urumva? Nigute kurangura? Mu Giswahili mama. Kurangua? Ni kurangua. Njo waranguwaje. Nimekuja kulangua. Twuzuranya abarokore pasi kino gihe bajejwe kurangura ivy'abandi. Urubanza rutarugwi wabo, ibintu batazi, amakuru batazi, uwababaza ati tubwire duha ama fact, ntazi na kimwe, mugabo akazi kiwe agenda arangura amadosi. Asanze ahantu bakamubwira atujya mu ntera kozi cya asigara uranguye. Aruhitani yaho. Agaca agenda agahura na Jean Paul ati waruzuriya. Nta n'iminota ibiri yavyumvise gusa kirengana abararanguye. Twuzuranya abantu baguma barangura. Iyo ni system y'abadayimoni yo kudutakariza umwanya, kudusamaza. Ivyicaro bica bihinduka vyinshi, ugasanga wicaye nga ufise amakuru adashobotse, udafitiye fact, utotemwanya imbere y'abantu ho gushati vuga wabibonye gute. Ko ngwaca ngo kure chochoroni ngo ntacyo waruzi ngo Imana idufashe ngo hewe ngo chochoroni hehe chochoroni nta mwanya dufise wo gutakaza. Ni igihe cyo kurinda amavuta ntituyarinda kugira ngo dusanganire Yesu mu bicu, tuyarinda kugira ngo cagihe canje nicashika azasange niteguye. Yesu ubwiwe arabizi ko biteye ubwoba, yasize avuze ati umwana w'umuntu niyagaruka mbega azosanga hakiri ukwizera. Mu yindi mvuga azosanga bakinkunda, nzosanga muri tayari n'iyi technology n'izi android n'ibi bihe muzosanga mukinkunda. Yesu ubwiwe yaragize inquiétude, gira ubwoba kugihe mugabo kiyagize yampuhe yagize yazigirishijwe n'urukundo dukunda. Mugangira ndababwire bizosa nk'ibintu bihinduye ikirere. Iyo umuntu arangije izi mpemu zigahagarara, ntiyasubira kugaruka ikintu cyitwa santima. Papa afise amasantima muri uyu mwanya kicicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyamara kwihagurukako akavuga ngo harageze yuko umugeni wanje numva ndamukumbuye ndamwiyegereza, nta santima bizana namwe, rurakutwara icucu amavuta batwaye amatara ariko nta mavuta.
ngorane turiko turagira mu nzu y'Imana uyu munsi. Ibi byose mwumva amakritiki, imanza mwigiza abayuwaye, murangura ivyo murangura, ni manke y'amavuta. Abarinda amavuta bagira ikibagera. Hari ikintu utemererwa kuvuga, hari ahantu utemererwa kwicara, igituma wumva uvise uri kinywa wazi, amavuta yaramenetse. Ibimenyetso by'amavuta yatakaye. Umuntu wese yatakaje anezererwa amakuru y'abatakaza gusa n'abagwa, yifuriza abandi ko bagwa. Ngo hajya ngo ntumubone kuriya, ngo ntumubone kuriya, ngo nawe ngo rico kibwe nabandi, ngo aha, ngo ntavyo waruzi. Uziki, uziki, uziki. Iyi Mana urayirusha imbaraga, urishira mu mwanya wayo. Iyi Mana idashobora gufata kafu ngo imuzane ngo imuvugire nga kafu ni mumumenye nga nubwo abiyorobeka ko n'umupagani. Wewe uyirusha compassion, wewe umfitiye impuwe kurusha Kristo. Kristo atandandaza atafukura mu mwanya Kristo akinkunda, wewe nuceceke. Ndi muri afere ya jewe na Kristo, sindi muri afere y'abantu. Paulo aravuga ngo ntabwo ari ishimwe ry'abantu tugira gute turondera, kuko iyo abaturondera ishimwe ry'abantu ntituba twaremewe kuba ingurano, kuba aba esclave ba Yesu. Turi muri afere ya Yesu bene data. Va mu masimwe mw'abakobwa b'ibijuju, va mu bujuju. Ntibabugaranye kubera badakijijwe, bugaranwe kubera ubujuju. Ubujuju, ubujuju ni iki mbega? Iyo bakubwiye ngo uri kijuju bashatse kuvuga iki? Mfasha mu ijambo rimwe, ninda ritora ubunyene. Bakubwiye ngo uri kijuju bashatse kuvuga iki? N'umuntu babwira ntiyumve, ni kijuju. Jambo ubujuju bugenda gukora ku muntu w'intumva, tuyigeze yumva. Ariko w'intumva abwirwa. Urasubiye kandi nakubwiye kwikaye uyitereka yate. Bamubwiye ikayate kuri jya bafre nini, akayitereka ajya kuri vandarateri. Ubucucu, kutumva, guhagarara ngaha tukababwira ibi bintu mukatubona umenga turiko turakina. Manuka gatoye mbabwira kurikirana aya majambo bakunze. Ariko abanyabwenge bo bajananye n'iki? Ayo mavuta abanyabwenge bari bayakuye he? Bari bayakuye, ndaza kubumvisha ikintu gikomeye ngaho, mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Manuka umviriza. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza. Cyo gihe turimwo abantu bariko barahunyiza. Guhunyiza ntivyari bibi, gutwagwa n'agatiro ntivyari bibi. Ugatwawe hamwe atokuvyura, waryamanye iki? Uryamanye itara ryonyene cyangwa uryamanye itara n'amavuta? Agitebaganye ntatevye, aratebaganye. Ni umuntu atebaganye, ni umuntu avuga ati hari ikintu nibutse ndasubiye inyuma gato kugitora. Yaraje ariko abaratebaganye gatoya. Zabindi uhamagara umuntu ukamubwira ati ebana sorry, nari ngisohoka haca hinjira umuntu niwe reka aramvugisha, ndateba gatoya. Mugabo aracari kuri rendez-vous. Niwo mwanya turimwo kino gihe. Papa aratebaganye, abavyuka ni muvyuke, baratebaganye. Hamarika mbabwira ikindi kintu basha, nukuri sinzi gituma akaba n'abantu kwera mwana umuntu aragoye. Umuntu aragoye ku buryo Imana yagezanira avuga ngo ninajuta, ndicujije igituma naremye umwana w'umuntu. Ndicujije umuntu ndabwira Imana yaremye ikirema giteye ubwoba. Ndurabizi ko je na wewe ibi byose twatura sinzopfa nzobaho ni sawa, ariko ntabwo tuzobaho mirere. Hamica kabiri Bibiliya yaramaze kutubwira yuko uwikunze cyane ni 80, imukunze gose ikongera ko iyindi nka 40 agakwiza 7. Nituzorenzaho, sivyo? Okay. Kandi rero muri iyo onye mubaramba, erega Imana ikintu cyitwa urupfu ntacyo ruitwaye na gitoya. Gupfa kwawe nawe yabintu ngo ndababaye ngo kwera kuko niguhamagara irashobora gushimika avuga ati okay, n'ubundi urakunda Imana urankunda ngo uburaruhukiye hamwe na Baburahamu.
ntacyo bitwaye kandi agutware kare. Ikindi kintu giteye ubwoba mu ndabe hano ni sawa gacere kabaye kenshi ariko ni sawa muri ko muranyumva ndaba hano mbe wari ubizi yuko ivyo wihagarara ko vyose utazi umunsi uzopfirako. Gira mugenza nico kirateye ubwoba. Mbe urazi yuko imisi yawe yo kubaho yanditse mu gitabo c'Imana mugabe itigeze yitubwira. Urazi umuntu kubaho gusa nk'ikijuju atazi umunsi azotahirako. Uzi ko naka arakabanga Imana yibikiye ko kugira ngo tubeho twiyubara kuba utabizi. Ubuzima buratwobrije gufata urugendo, ubuzima buratwobrije kuduga indege turazidugamwo mugabo hari urashaka kuduga ari wo munsi wawe wa nyuma, urashaka kugenda aho ruguru ari wo munsi wawe wa nyuma, ndashobora gusohokana imodoka ari wo munsi nagejeje ku kadomo nkaba ndagiye hama nkabaho niyubara. Mbeho nk'umuntu atari karatanga ikiguzi mu nzu y'Imana, mbeho nk'umupagani kuko umupagani wewe aracari mu bupagani bw'iwiwe afise umwami wiwe. Jewe maze kumenya ijambo ry'Imana, maze gutamira ingabire y'Imana, mbeho ntiyubara. Ndashaka mumvirize ikintu, umuko gitebaganye bose barahunyiza bagira gute? Mu gicugu humvikana ugwamo, nguyu mukwe nimusoke mumusanganire. Raba manu buno za nkumi zose ziragira gute? Bavuze zose avuze 10 akamo barakumvise, kamo barakumvise Patrick wanje bose uko ari 10 akamo barakumvise bose barazanza mu kari 10 ati umusheri wacu araje ati urazi iyi nkuru ifisemwo ikintu c'umubabaro iyo uri kurayisoma kubera izi nkumi 5 zarakunda Yesu bana ariko ikintu kirateye ubwoba kuko ngahanye harimo udupagani dukunda Yesu. Dukunda Yesu n'udupagani exposer muga dukunda Yesu. Yicaye dupagani dukunda Yesu pe mugabo n'udupagani kandi natwe ubwatwo ntabwo badutwaye ubwenge turabizi ko ari udupagani kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu yisuzume ko ari we yiyizi. Twicaranye n'udupagani twamaze kudesida kwibera udupagani muga turakunda Yesu. Abakobwa 5 barababaje iyi nkuru mana none nababwiye ko abakobwa batabaho. Imana iri kiratubwira twe yari karabwira ishengero ingene bizogenda mugabo Yesu ari karashaka kuvuga ngo ivyo jewe sinzoraba mureke gufina. Nico ari karatubwira ati mwabakobwa mwe nubwo mushaka kunsanganira ivyo sivyo ndaba jewe ndaba ko mufise reserve, ndaba ko mufise amavuta. Ivyo nubwo umenga muri panze, nubwo muboneka muri gravite, nubwo muri mu bikogwa, nubwo mufise responsabilité Papa Jordi, ivyo ntibishitura Yesu, ivyo ntibikanga Yesu. Nubwo ukora protocole, nubwo muri abadiakoni, nubwo muri abajenama, ivyo sivyo bizotuma ivuga ngo ngira ntorere ngo yamyaza imisi sekare ngo yitwareka ngo bakoresha amanama neza. Umwaka w'10 nzobahereza ibikombe. Hari abantu benshi nzoha ibikombe ngaha muga hamwe n'ibikombe utaretse ubupagani uzoja mu muriro. Ni Olivier azogushimira kuko azogushimira afatiye kuvyumwereka. Mugabo tugusuzuma turi babiri, hari ugusuzuma hanze ari we irakoze Olivier, hari no gusuzuma aho abantu batabona. Zaguha igikombe pe ababaye abahizi nzogushimira ubuhizi bwawe, ariko birateye ubwoba kuba hamwe n'ibikombe vyose umukwe ashobora kukugarana. Umukwe ashobora kukugarana, ishengero ryaragushimiye, waratakaje umwanya, warayikoreye mu mvura. Hari aba speciality b'abanyamwete, hari abo twaburiye uhamagara no mu mvura akiruka,
umubwira ati yarafise business ariko akayiba ni vyiza turabakunda iyo turiko turabonana umwete mugabo nagira ndakubwira umwete wawe udafatanye no gutungana umwete wawe udafatanye no kubuzibanga ko Kristo atasantima zo bishiramo ngo nuko wakoreye Imana ngo nuko wabaye umwizigwa muri gravity ivyo onye utamenye ibanga ryo gusabana indani kurusha imaje uhereza abantu imaje uhereza jewe uri umuhombe akomeye ngendana n'umuhombe akomeye uri mwiza uri umukameramani mwiza Thierry ukora neza muri kabine docteur n'ubudoktere bwawe raba wicaye hariya mu mbaho uri gutunganya ibintu neza kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure ariko utejejwe ivyo Yesu ntazora Pastor Olivier uri mwigisha mwiza uzi gukonvenka ariko nimba ivyo uri kurereka abantu mu maso atari ivyo ndakuziko uzoja mu muriro Olivier uzoja mu hazoraba ngo nabazi yashu ngo naboneka buri mwaka ngo nama ndi kuri podium sivyaraba kuko utejejwe wese atazobona umwami Imana shoboka so bintu vy'amasantima muri ko murazana mu bireke zirasanzamuka kubera zumvise iki akamo zitunganya amatara yazo niko bibiri tubwira baracaziharura na za zindi zibijuju zirimo kuko ico zimwe zakora zibwenge nibijuju ko bari bazi ko bari tayari ngo barangize gutya bagiye kuraba manura bumviriza amakuru basha ivyo bijuju bibwira abanyabwenge biti muduhese ku mavuta vyagiye kumenya ko vyagize sheke umukwa ashitse ndabira rero kuko amatara yacu ariko arazima amatara yacu ariko arazima ntavyo wumva ko wigira nubwo uberewe ntavyo wumva nubwo wambaye impuzu izimvye nubwo hanze tukwapresya nubwo uri umugwaneza nta kintu wumva kiko kirazima nta tara wumva ko nta reserve wumva ukeneye ntumva ko dukeneye kunaguka ntavyo wumva worekura ntavyo wumva uravyumva ntiwigirishe uravyumva kwitara rikora kaneza cyangwa riko rigenda rizima uravyumva uvyumva gute uvyumva kuko hari gihe utangura kumva utakiryoherewe kuza mu nzu y'Imana Satana akaca kubwira ati si wewe ati ni pastor atakigira amavuta ati si wewe atabaririmbye nibakirimba neza itara riko rirazima niyo sinye ya mbere utangura kuvyikurako unabipiga shuti ati nibari yabananiwe ati nurya yavangiwe ati uravyumva sikia uzanga ukumva umenga waje ku isoko urabizi ko hari umusi waza ukaba mu participant mugabo uyu musi uri mu assistant uravyumva tarura ryumva ryawe ko riri muri danger uravyumva Satani nawe n'umugome utangura kimwe kumurokore hakiyongera cya kabiri agenda yongerako agenda kurunda ko vyinshi rega niba abadayimoni indwi bari kuri reserve bati umwe acagenda kuvuga ati ingo habonetse inzira ngurabe ngo murabe zirusha ububi ziri specialize mu gukora icyo katutangura gukora iki ugakora iki yizana mugabo kwa Mungu kacha bambara ikote kwa Mungu kacha bambara super wax mbabwira gutya ndiko ndibwira ibi ntabwo ari ibintu byo kwasugumira twumvire hamwe tugire ubuntu twumvire hamwe rimwe na rimwe twiyibagiza ibintu byo kwibwira ngo hariho umwanya yabandi nabo mutikivuga ngo urabona ngo ntacyo ngo nzogubaka tu ngo nubwo ndiko ndatakaza ngo nzogubaka tu uya urashobora no kutagubaka ariko mariage nitaza Yesu araza urashobora kudashika hari ushaka gushika ariko Yesu we akaza ndakizomuzibira ntagihari kurya atacobuza umutwenzi gutambika niko atakintu gihari gishobora kuza umwami wacu ku munsi wiwe kuza ndabiriye for bagiye gusanganira umukwe bumvise yuko umukwe atebaganye barasinziriye
bararyamye. Umva efort bose bafise amatara. Abakobwa bari kwizamu. Beredata reka abapagani bagende mu muriro, twebwe twatamiye ingabire y'Imana. Mana we sindagusengera ahubwo ndagusabira ndakuririra, murwane ishaka nituze tuburira ijuru, nituze turuhira ubusa. Amashikanwa watanze bigira 10, amabafure waguze, amateleviziyo waguze, ibikorwa by'Imana wakoze, ukagenda kurangiza nabi. Iyo duhagaze muri autorite y'Imana nta bwoba na bukeya tugira, tuvuga ukuri, dushobora kwemanga umwanya wari wose. Nta kintu shengero, ndagarutse kuri mwebwe n'abari ko barankurikirana, nagira ndababwire mukureho inzitwazo. Nta mwanya dufise mwaba nk'ubimwe, hakenewe abanyabwenge, tubere maso ubugingo bwacu. Yesu araza vuba, agerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze, vyaba bibi cyangwa vyiza. Araje vuba, agerera umuntu wese n'ibikwiranye n'ivyo yakoze, vyaba vyiza vyanka bibi, vyaba bibi. Mureke ibintu vy'imikino. Amatara yacu ariko aragira gute? Ntarazima, ariko aragira gute? Arazima. Umva ingene izo nkubi z'ubwenge zamubwiye, maruka umva. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyo dukwira twese. Kumbure ntiyo dukura twese. Ivyiza ni muje kubadandaza, mugire gute? Mwigurire. Abadandaza mwabumvise, uraza cyangwa babatumye abadandaza munaza hariho, bababwiye ngo subira mugende murondera Imana, cyangwa mwishengero kurondera Imana. Bakigenda kuvuga ngo tugiye dutangurire gukunda Imana, umukwa barashitse. Bagarutse basanga abiteguye binjiranye nawe mu bukwe. Urugi rugira gute? Rugira gute? Gira mugenza wati isi migani y'abakecuru. Muri abo mubwire isi migani y'abakecuru sho. Rugira urugagwa. Bene data, nimuze tugaruke ku rufatiro gukuri. Dufise amasengesho mu Misiri imbere yo kuza ku isoko kwinagura. Nihagaruke bwa buremere, nihagaruke bwa buryohe bw'agakiza. Nihagaruke mwene data, ico kintu kisike kumvisha ko gusenga bibisha, uza nkumenga uri umunyedini, uranavyumva ko biri hejuru. Wahora uzi ukumva ubuzima, ugasanga ubwiza bw'Imana bwamanutse, uraturitse ukarira. Uheruka kurira ryari? Uheruka kuzuzwa ryari? Uheruka kuzura imbaraga z'Imana ryari? We nubona ko itara ariko rirazima. Hereza rijya jambo, ni muri miryo jambo Hosea. Shira muri Hosea igice cy'indwi, uhere ku murongo wo hejuru utangura. Aha ndavuga ngo Efuraimu, hatangura na Efuraimu. Yego, umurongo w'8. Yego. Hosea igice cy'akanga cy'indwi umurongo w'8. Havuga ngo iki? Asome. Reka bamaze kwashirira, akoze cyane mukunzi. Efuraimu yivanga n'iki? Efuraimu ameze nk'iki? Utagize gute? Uzigiye? Uwo n'umwana yakunzwe. Wo mu muryango wa Isirayeli. Mu bana 12, Efuraimu n'umwana wa Yosefu, mwana w'isezerano. Efuraimu yivanga n'andi mahanga. Efuraimu ameze nk'umukati utagaraguwe, uzigiye uruhande rumwe. Umviriza, abanyamahanga bamumaze inkomezi, ariko ntabizi. Mbere yadombagije n'imvi, ariko ntabizi. Hayachoka tu mbaga nawe utayimvi abijika bakona mumariza ngufu. Abanyamahanga bamumaze inkomezi, ariko ntabizi. Efuraimu, abanyamahanga bamumaze inkomezi. Efuraimu, abanyamahanga
bamumaze inkomezi, ameze nk'umukate uzigiye ku ruhande rumwe utagaraguwe. Hari abantu batagaraguwe bana, erega twe dushikamye mu Mana kore ijuru ryaratugaraguye, ryaratwokeje neza riratugaragura. Abandi nabo bako tu ukwezi kumwe barakijijwe ugukurikira bagu. Uri Efurayimu utagaraguwe. Kubera iki mutemera ko ijambo ry'Imana ritugaragura? Kubera iki tugomba kuba abantu batera confusion abantu? Erega umuntu azigiye uruhande rumwe abateye confusion. Hano ameze neza inarazigiye. Ahari abantu aho hanze abantu bazigiye kandi aberewe. Turashaka gutunganya n'Imana. Niguse tena, niguse tena, minaomba uniguse tena, niguse tena, niguse. Abarinzi bakemuze ngaho imbere dusenge mu minota 5 gusa. Minaomba fata umwanya, uniguse niguse, 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 niguse. Kwihana n'ubuhizi, kwihana n'ubuhizi, kwinangira n'akaga, kwihana n'ubuhizi. Niguse, oh niguse. Wumva urorereye umukwe kufise itara, wumva hariho amavuta, amavuta arahari. Uniguse. Ndashaka dusenge. Fata umwanya wisengere, wiyunge n'Imana. Ndabizi hariho n'abandi batashoboye kuza ngaho imbere, ariko fata umwanya wibaze. Amavuta yanje arakwiye, itara ryanje riracaka neza, ndafise reserve. Mbe vyoshika nkumva amavuta yanje, itara ryanje riko riratera rizima, ndafise amavuta yo gusubira gusharja kandi itara ryanje. Bene data, senga itara ryawe risubire ryake neza. Senga ugira ngo itara ryawe risubire ryake neza. Senga itara ryawe risubire ryake neza. Senga itara ryawe risubire ryake neza. Isengera itara ryawe risubire kwaka mwene data. Uravyumva Bibiliya iravuga ngo twisuzume kuko ari twebwe twiyisi. Ego no basengera, ndabasengera duheza, ariko fata umwanya ahantu uri ubwira Imana ngo Mana subira unyubake, subira wubaka ubugingo bwanje. Ndavyumva ko itara ryanje riri muri danger, ndavyumva ko itara ryanje riko ragenda rizima. Ngirira ubuntu Mana, ndiko ndagenda nzima, ndiko ndagenda nzima. Ndi mu nkumi z'ibijuju, sishaka kuba ikijuju, ngomba kuba umunyabwenge. Bibiliya iratubwira mu Banyefeso ngo mugenda n'ubwenge kubo hanze, mwirinde ibimara amavuta, mwirinde ibimena amavuta. Wirinde umwene data, mwene so yigira mwene so atari mwene so, atakwifuriza iciza. Fata umwanya usenge, fata umwanya wisengere, ubwira Imana ngo Mana ndakeneye amavuta. Ndumva amavuta ariko aramperana, ndumva itara riko ragenda kuzima, ndumva ibintu bitifashe neza, ndumva ndiko natakaza, ndumva ubuzima bwanje bugagaye, ndumva ubuzima bwanje bwumaganye, ndumva ubugaragwa muri jewe, ndumva ubugaragwa muri jewe.
ngirira ubuntu Mana, ngirira ubuntu Mana, ngirira ubuntu Mana. Itara ryanje nisubire ryake, 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 itara ryanje nisubire ryake. Mwene data, Satani ntakomantaza umutima wawe ngo uvuge ngo banciriye ubanza pasiteri. Nta muntu n'umwe nzi, nta muntu n'umwe mfise amakuru yiwe. Ijuru rirakuzi, ijuru rirakubona. Reka gukomantaza umutima kuri urwo rwego rwaho ibintu by'Imana ubisugumira kuri mukozi w'Imana. Ndashaka wumve, ab'Imana ikunda, abuhoraho akunda arabakangira. Nta mwana yanka igikangiro cy'umuvyeyi kiretse ari kivyarwa, kiretse ari umwana w'ikivyarwa. Niwe Bibiri tubwira yuko yanka igikangiro. Igikangiro ni ciza ku mwana akunzwe, igikangiro ni ciza ku mwana Imana yishimiye. Bwira Imana ngo ngirira imbabazi, ngirira ubuntu, mbahora aha hantu, nkura muri izi ngoyi, nkura muri ubu bubata, nkura muri iki kintu Mwami cyanyizingiyeko. Uniguse tena Jehova, uniguse tena Jehova, uniguse. Dukeneye ko tazi umunsi n'isaha, dukeneye kukurorera twitunganyije, dukeneye kurorera umukwe dutunganye. Agitebaganye gatoya abantu barasinzira, hari abantu basinziriye. Ikangura iryo tiro ry'urupfu, ikangura iryo tiro ry'ivyaha. Va muri iryo tiro ry'ugusamara, va mu gusinzira. Bwira Imana ngo ngirira ubuntu, ngirira imbabazi, ngirira ikigongwe. Agitebaganye, bene data, turi mu gihe cyaho Kristo atebaganye gatoya. Araje vuba, agerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo akora. Araje vuba, agerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo ariko arakora. Fata umwanya wo kurondera amavuta, rondera amavuta mu itara ryawe, 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 rondera amavuta mu itara ryawe. Urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera. Urakoze Mpwemu Yera. Data, ndasengeye ubwoko bwawe bugire neza. Ndasenga ngo ugenderere umwe wese, twese tugenderere Papa, twese twambike imbaraga. Nituragera ahantu umwasi adashobora gutera umwami, uduhe impwemu yo gusengeranira n'impwemu yo kuberanira amaso. Mwami Imana yacu, Bibiri ivuga ngo iyo babiri barutumwe, iyo umwe adendebuka uwundi aramuhagurutsa. Mana, uvise inkomezi, Bibiri ivuga ngo yihanganire uzibuze. Ndasenga ngo Mana wambike inkomezi abazibuze, uremesha abazibuze, ubaduze mu izina rya Yesu Kristo, ubahindure mu izina rya Yesu. Ntiwemere Satani ko atunyaga abahizi, ntiwemere Satani ko azimya amatara yacu, ariko amatara yacu akomeze kwaka. Ishimwe n'icubahiro bibi byawe none n'iteka ryose. Uha umugisha bateye intambwe yo kwihana, ubahe kwihana koko, banahindukire. N'abihaniye mu bibanza nawe ubagenderere, ubarinde, woroshe imitima yabo, boye kugira imitima ikomantaye, ariko ubahe imitima ijanjaguritse yumva igikangiro cy'umuvyeyi. Ishimwe n'icubahiro byawe. Ubane natwe indwi turakwiragije favere yawe, imirimo yawe itangaje iherekejwe na favere yawe ikomeze kutubako twese mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Bumvise ijambo mwese, ribafashe, ribahindure. Ku munsi tugenda twituturira kugeza aho tuzogera muri perfection. Imana ibahe umugisha abumvise ijambo mwese.
mu gutaha reka abaririmbyi turirimbira indirimbo mutaha, ariko nayisavye bayiririmba, ariko mutahe kuko namaze kubarekura. Imana ibahezagire. Sinshaka gukora ibyo jye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba uwo jyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa, nkoresha icyo